iki kijanye n'ibigwanisho byaba byashaka kuja muri Kongo. Mutama Mbonimpa yakivuze ko kandi twakivuze ko mu kiganiro amakuru ni menshi avuga ko hari ibigwanisho byari ko biregeranywa biboneka ko byari bitegurirwa kujanwa mu ntambara muri Kongo. Iki cuko ari magaze za kera bashatse gusambura kugira ngo baronke aho ibigwanisho bishasha bija sico na gato. Navuze nkivuga mu ntango nico nahereye ko natanguye kuvuga ivyononekaye urugero biriko ingene no mu gisirikare hose bose bagira bati no kuri barajyaratwanye ibintu vyononekanye nakataraboneka. Umuntu avuga ivyo bintu bariko ngira rondera kugabanya abanyagihugu bumve ko atakintu gihambaye cabaye. Sivyo hasambutse ibigwanisho vyinshi cyane harimo n'ivyo bishasha byari bimaze igihe biriko biraza. Ibara nyene ryaraguye umugani w'abandi gusa uko ariko baravuga hariho ivyari muri abri ariko baravuga ko hariho n'ibindi bitari muri abri. Ntabwo ivyo ayo mabombe yose yaturitse yari muri abri. Oya, baravuga ko hariho ibintu bimeze nk'amahanga canke amakonteneri. Ibigwanisho ngo vyari vyarabaye vyinshi ku rugero rw'uko bitagishobora kuja kubikwa uko vyahora bibikwa ngaho mu mabri. Vyari bisigaye ngo biri ahantu hose kubera ubwo bwinshi baronse ibintu birengeje. Muri ico gihe ntawobesha abantu ngo nivyo vya kera bariko baraturitsa banabikoze gutya, ahubwo baba bakwiye kuca bafatwa nyene kukumva baba bateguye kwica abantu kuko ntivyokorerwa ngaho ivyo bakoze ko barakamara amazi. Bonfils Niyongera ivyo yabajije ni ibibazo bikomeye cyane. Hari ibibazo bibiri ku bwanje bikomeye gose mu bintu yabajije. Hariho icambere yabajije kimwe cyuko yakibajije Mbonimpa naje arabasaba ko no gico ndakivuze ko tindi kubera iki nkuru nziza yoba yavuga ko badakoze ikindi gisoda cyabo batazoshora abo ba ex-FAB kandi tutigeze tubona kuva aba ex-FAB n'aba ex-FDD bagiye hamwe. Nta na hamwe turigera twumva ahantu bavuga ko bagwanye, bajyanye, bashamiranye. Nico gisata gushika uyu munsi kivuga ko habaye kuja hamwe kw'akarorero. None ni kubera iki abavuye muri FDD bo babona ko babangamiwe n'aba ex-FAB kandi atahantu na hamwe tubona ko bashamiranye? Ni ikibazo gikomeye kuko uravye vyagiye birakurikira vyose bigenda bisubira kuvuga ibinyene. Uravye muri 2015 nyuma y'imyerekano canke hamwe hashatse kuba kudeta, murabona ko habayeho uguhama kudasanzwe abasirikare abahoze mu gisirikare ca kera ku rugero rudasiguritse. Womengo hari imvugo yakoreshwa cyane yakoreshejwe yo guhenda abanyagihugu, mugabo bigoye gutahura ko bahejeje kubihenda abanyagihugu abari ko barabibesha bo baciye banavyemera. Kuko uko bagiye guhenda abanyagihugu babwira ngo ni babandi bagombye gukura umukuru w'igihugu, ni babandi bishe Ndadaye, ubu naho bagira baduhekure bice nkuru nziza. Ico ni kinyoma. Nibaza ko umuntu wese yakurikiye ibya 2015 umuntu wese azi vyabaye ico gihe nibaza ko atabuvyemera. Ni propaganda isanzwe yabo yo kurondera gukuza injyane z'amoko, nayo ubundi ntawe gifatiye. Umukuru wa kudeta arazwe ni General Godefroid Niyombare. Uyu munsi hariho umuntu avuga ko Godefroid Niyombare ari wa wundi ari muri babandi bishe Ndadaye. Godefroid Niyombare ku rugamba rwabo yagejwe amabanga akomeye, yarongoye region militaire, hanyuma aba chef d'état major wa mbere w'u Burundi w'umuhutu yatanzwe na CNDD-FDD. Ibi bavuga byindwi na kabiri umuvyeyi wiwe yishwe 72. Uyo ni gute abantu bomuzana nguyu ngo nuwo muri babandi? Haraho baca bakoresha n'imvugo zo kuryosha ngo Niyombare ngo nabamuhenze, ngo bari bateguye ko baca bamwica, ngo bakacyatanga uwundi mukuru w'igihugu. Niyombare si umwana. Byo ariko arabivuga womengo bari kwatubwira ko Niyombare ari umwana. Niyombare bamuhaye ayo mabanga yose bakiri ku rugamba, akamuha region militaire, bazimuha bafata ko ari ikigugu c'umwana. Niyombare bagiye kumugira chef d'état major babona ko ari ikijuju adashoboye amabanga afise ko ari umwana. Ivyo ni ibintu byo guhenda abanyagihugu batoyi, ariko ubundi wese yakurikiye ijya kudeta arabizi ko atari byo. Ugiye kuraba abajenero bafungiwe Igitega bagitwa ijya kudeta, umugwi munini n'abajenero bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Ugiye kuraba abajenerali bahunze igihugu
hariho umugwi munini w'abajenerale bahoze bagwana muri CNDD-FDD iyo babwira abanyagihugu menga babwira ngo ni niyo mbare gusa ariko ni benshi mu bapfunzwe harimo n'uwabaye umukuru w'ingabo za FDD ku rugamba General Prime ngo we n'ubusa ndibaza ari apfungiwe yarabatwaye ku rugamba hari woza kubabwira ngo uyo nawe ngo ni kijuje abantu boza guhenda yanabarongoye ku rugamba donc ni ibinyoma ikisubiye ndagisubire ko nta na hamwe dufisa aba ex-FARC bagwanya aba ex-FDD nta na hamwe twigize tubona ivyo bintu kuva aba bantu bagiye hamwe. Mu gice ca kabiri ejo narabaha ikiganiro kijanye n'ikiganiro cari catunganijwe na Focode. Igice ca mbere cari kirimwo abaserukira amashirahamwe abiri Focode na Prodehash. Ni ikiganiro cari catunganijwe na Focode rero cari kirimwo Pacifique Ninahazwe ku ruhande rwa Focode na Petero Karaveri Mbonimpa ku ruhande rwa Prodehash. Bariko baravuga ko bijanye n'umuriro wadutse mu ibigwanisho vy'igisirikare c'u Burundi vyari bibitse mu ikambi ya base hariya ku Musaga, hanyuma bigaturagurika bikira inkumbi, abantu barapfa hagakomba ibintu vyinshi, ibintu vyarahiye biratokombera, abanyororo barapfuye, abanyagihugu barapfuye, imodoka zarahiye, inzu zarahiye n'ibindi bintu vyinshi bitigeze bimenyekana. Hano rero tutibagiye n'ibintu vyo mu ikambi vyinshi vyasambaguritse, inkoho zikomakomeye be n'ububiko rero bw'ibigwanisho bwahiye buratokombera. Abantu bakure barapfuye n'abahafi barapfa, ariko nta muco ukwiye wabonetse kubera ko Baratuza yavuze yuko ibintu vyabaye mu by'ukuri vyabaye kubera ari umuyaga nkuba watumye irisanganya, hanyuma ibigwanisho biraturagurika. Ibi rero ntivyemerwa na bose. Uyu munsi mpisemo kubasangiza ico aba bavuga kuri iri sanganya. Mu gice ca kabiri rero muraza kumva n'abantu baterereye bagira ico bavuze ku bijanye nabo uko babibona. Bamwe ntibavyemera, abandi baravyemera, mugabo twebwe twari duhagaze cane ku bantu bapfuye. Hapfuye abantu bangahe? Ese abapfuye barahambanwe iteka? Abahuye n'ibi vyago bazoshumbushwa canke nyene kabaye akamizwe n'ingoma? Uyu munsi hoho vyifashe gute? Ngaho nguko hano turi kuri senere Inyankamugayo, ni mu gice ca kabiri, itariki 13 kwezi kwa kane umwaka wa 2026. Je nitwa Daniel Mugisha. Akabazo kumbure kuri mwese ngira Mutamakero Karaveri Mbonimpa muraza gutangwa kukishura. Ngira mwarumvise mbere ni inkuru yanditswe na Focode, umukenyezi yitwa Berize Kaneza yakora muri poste, yari yarejejwe ariko yahitanywe n'ivyo vyaturitse. Mwarumvise kandi havugwa yuko aha abakenyezi barara hoba hari hashitse amabombe kuruta handi. Sinzi uno musi ko uko vyifashe, ngira muri Prodehash no muri Focode muraza kwishura ico kibazo. Mukanya mugenzanje Alice yarabajije ikibazo c'ishumbusho. Amabombe yarasohotse agenda gwa mu makartier menshi y'igisagara ca Bujumbura, amabombe y'igisirikare, amabombe ya leta. Mbega amategeko avuga iki mu gihe abantu bahuye n'isanganya biturutse ku bintu vya leta? Reka mperi wanyu Petero Karaveri Mbonimpa. Sinzi ko akabazo mwakumvise Petero Karaveri Mbonimpa. Ngira ngo twareka Pacifique atangura kwishura, turagaruka kuri Mutama Mbonimpa mbona umenga ntariko aratwumva. Ego Pacifique ngira mwoba murishura. Ego ikibazo cyanyu nacumvisemwo ibice bibiri bikomeye byose. Hari ikibazo ca mbere, uyu mukenyezi Berize Kaneza yahitanywe n'ibi vyaturitse bigaheza bikaja mu mpimba kiramugwako nawe kiramwica. Uyu mukenyezi akavugwa ko yari yaburanye, yari yejejwe
n'ubutungane ariko yejejwe ntiyarekugwa. Muravyibuka ko tumaze gukora n'ikiganiro kijanye n'ivyo nyene, ingene abantu bezwa ntibarekugwe. Kenshi uko usanga bimera bavuga ngo isentare ikurikira bamwe muri parike ngo bunguruje, ngo kubera ko bunguruje ngo uyu muntu nace aguma apfunzwe. Hari n'igihe muri za parike bakora ikindi kintu no kwita ko ari tricherie sinzi mu kirundi ko umuntu yocita c'ugwenge, aho baca bavuga ngo basohoye ngo ordonnance de réarrestation, donc bikitwa ko procureur atakiriko arakorera ku mutahe wa mbere wafashe uwo muntu, bikitwa ko yaciye asohora umutahe ugira kabiri umutuma aguma mu munyororo. Sinzi ko ivyo vyose vyoba vyarakozwe kuri Belize, ntavyo nzi ko boba baciye bungu hanyuma akaburana, nimba bamwungururije akaburana yidegemvya. Ntabwo umuntu yamaze kwezwa abandanya aba mwibohero. Ikintu rero kibabaje ngaha ningene bino bintu ari vyinshi cyane muri kino gihe. Ndibuka umuntu twaganiriye nko muri ino ndwi ambwira ati jewe nariko ndarondera umubonano kwa procureur general de la République, ndamusigurire uwanje amaze umwaka yarejejwe, ndabe yuko yonyumva, kuburyo wumva ari ibintu vuti ivyo bintu bavyigingira gute umutegetsi. Umuntu yarejejwe nta numa kimufise kububasha, kuva umunsi yejejwe bitevye yosohotse bukeye, naho nyene vyo baye vyatevye mu gihe yoba yejejwe amasaha kumbura ageze kure. Nayo ubundi umuntu yejejwe ikibanza ciwe ntikicitwa prison, aho prison yo bitakaje ikisigura. Abantu baja mu munyororo kubera iki? Abantu baja mu munyororo ubwa mbere bwo kugira ngo ntibabandanye bakora icyaha. Icya kabiri, abantu baja mu munyororo kugira ngo ntibice amatohoza. Icya gatatu, hari aho bavuga ngo abantu bagiye mu munyororo kugira babakingire, kumbure hari abariko barabagiriza bari babirutse ko bagira bati tugabanye ishavu tube turabitsa ahantu mu kurindira ko imanza ziba niyera azarekugwe. Worondera ibindi byose bishobora gusigura ingene umuntu aguma mu munyororo kandi kubera ariko arahanwa, kubera ko yakiriwe urubanza muri ico gihe ariko arahanwa. Ivyo bintu byose nta na kimwe muri ivyo gishobora gusigura umuntu yejejwe ingene ashobora kurara umunsi umwe gusa mu munyororo, ntibishobora gusigurika. Rero kumva ko umuntu amara umwaka yarejejwe akazonarenza ntibibaho. Icya kabiri, uwundi mugwi munini upfunzwe utumvikana n'abantu bahejeje umunyororo bakiriwe. Umunyororo umuntu awuhejeje nawe nyene uwo munsi nyene muri prison bateza kuba bafise urutonde rw'igihe abantu bazohereza iminyororo yabo. Umwe wese yageze ku itariki yaherejeko uwo munsi baca bamusezera, nta cyitwa umunyororo, nta cyagipfana n'ibohero, ico kibanza ntikikiri iciwe. Kuko bya bindi byose mpejeje kuvuga bisigura ingene umuntu apfungwa ntiyabigishobora kuja kuri uwo muntu ari aho hantu. Ariko abantu baraheza umunyororo ngo mwiperereza ngo nibo banza kurekura ko umuntu arekugwa, ngo yavuzwe ko ngo ashaka guteye, ngo yari afise ibigwanisho, ngo yakorana n'abagwanyi, ibintu byose vyandagutakiye bitagira iyo biva niyo bija. Kuko bw'ivyo ngo iperereza ngo babanza kuribaza rikavuga ko ryo kwemera ko uwo muntu arekugwa. Riribazwa kabuki. Kubera iki? Iperereza ryo yarekuriwe gupfunga umuntu atana kimwe ariko aragirizwa. Iperereza ni yindi sentare iri hejuru y'abacamanza, ku buryo abacamanza bavuze ati uyu tumupfunga imyaka 5, iperereza riza kuvuga ko azopfungwa imyaka 20 yarahejeje ya myaka 5. Ivyo bintu bishoboka gute? Burya aba bantu bajejwe ivy'ubutungane, aba ba procureur general, nka procureur general uhari bavuga ko ari umupfasoni b'umusenzi wa cyane akundana, niko abantu bamuvuga. Sinumva ingene azosigura umunsi azobategeza kubisigura, ingene hariho umuntu yarengeje umunsi umwe yejejwe canke yahejeje umunyororo akaguma mupfunza. Bazovuga ngo amategeko yavuye hejuru ariko uzorabwa niwe nyene, niwe umushikiranganje w'ubutungane. Ibi bintu azobisigura gute? Yaba uhari yaba imbere yiwe, hari imyaka abarundi bazisubiza iteka. Uku tuguma tubivuga umengo turaba gukengera, dufise amajwi atacamaze. Hari imyaka bino bintu tuvuga bazovyibuka, bari imbere y'intahe tubabaza tuti ko twabivuga aba bantu babagumizayo kubera iki?
ivyo bintu bizobabako. Rero dusubire gutera akamo abantu bajejwe ivyo bintu bumve ko ivyo bariko barakora ari akamaramaza, noneho bigeze aho umuntu aza gupfa ko yari mu kibanza bamugumijemwo atarakwiye kukibamwo, kandi bakumva ko bo bera, bakumva ko ivyo bitaberekeye, bakagira bati nta kundi urupfu rwamutwaye ahuye n'isanganya, yari mu kibanza atarakwiye kubamwo, kumbura iyo atakibamwo yari kuba kiri muzima. Ibi bintu bazobibazwa abantu bakora bariko barabikora. Igice cya kabiri cy'ikibazo cari iki kijanye n'iyo ibintu vya leta vyononye ubuzima bw'abantu hakurikira iki? Amategeko iyo avuga ko ikintu cose umuntu akora canke ikintu kivuye mu ikosa ryiwe, ikintu niyo ari ikintu cawe gikweze amagorwa ivyononekara ku wundi, nyene ca kintu cabikweza canke uwakoze ikintu cakweza ivyo bintu, uwo ategerezwa kuriha ivyononekaye kuri wa wundi yononewe ivyiwe. Aha rero turi mu gihe leta irafise ibigwanisho, yarabibitse, inabibika hagati mu banyagihugu, inabibika iruhande y'ibohero, hanyuma vya bigwanisho kumbure kubera ukuntu bibitswe canke bikozwe n'aba basirikare bayo, umwe twariko turavuga ya mahipoteze yose, canke bikozwe n'abategetsi baba baravyiteguriye bo nyene kubisambura kubera imvo zabo tutazi, vya bigwanisho ngivyo birakoze ibara, bisambuye ibintu vy'abarundi, bisambuye amazu, byishe ubuzima, bikomerekeje abantu. Aha leta irategerejwe kuriha, leta irategerejwe kuriha. Ni n'akamaramaza kubona nta n'ijambo rijanye n'abo bantu ryigeze rivugwa. Mwabajije Mutama Mbonimpa nti ni gute atawagiye kuraba nk'abanyororo, abanyororo uravye ivyo babayemwo muri ayo masaha, ni ibintu biteye ubwoba. Ubutumwa nyene bavuze induru batabaza ati twatewe, burya bari bazi ko aribo batewe, ariko inyuma ntihagire umutegetsi n'umwe abagendera ngo abahe abahoze arabe ibyabaye agira icyo avuze. Twaravuze ingene hari nk'abakenyezi bamaze iminsi 2 canke 3 baba hanze, imvura ibanyagira, izuba ribakirako, aho hose nta na kimwe, nta numwe avuga, nta numwe abaraba, nta numwe vyerekeye. Hari abantu bakomeretse mu bitaro, hari aho wumva kugira ati ibintu by'imvune mu Burundi bisigaye bizimvye, ibintu by'ibibazo biriha miliyoni 10, ivyo bikijana gutyo. Ubundi iyo twabonye amasanganya akomeye twahora tubona leta itunganya ko bahuye n'iryo sanganya umuntu, ni leta idanezwe umurundi, ni leta mingane y'ibikoko. None ubu iyo bijya bintu bigwa ku bashikiranganje, iyo bigwa ku bana bandayishimiye, vy'ukuri nabo bari guhambwa uko nyene canke nuko abo vyaguye ko batagira agaciro. Iyo dusanga vyaguye ku nzu kwa Prime bigahitana Prime canke umukenyezi n'abana, iyo dusanga vyaguye muhira kwa Ndayishimiye yabawe yaba umukenyezi wiwe yaba abana biwe, tugasanga vyabaguyeko kuko ntivyatora, vyashobora kugwa hariho hose. Iyo dusanga abashikiranganje babiri vyabahitanye, iyo dusanga ubu abo bari gushingurwa batasizwe hamwe, hatabuzwe ijambo ry'igihugu, hatabaye kubaherekeza, hatabaye kubatera iteka. Mugabo ko hapfuye abanyororo, ko hapfuye abantu bato bato, umunyezamu yakora kuri Banque Mondiale, umukenyezi yitahiye bwije agiye kuraba umwana kimuguye mu mugongo hajya kumusaga ngo yarapfuye. Umukozi hariya za Gisandema maja muza Kamenge Gihosha, umukozi yicariye mu nzu ahejeje gukora akazi, ku mugoroba yicaye ku gitanda kimusanzeho kirahejeje. Umuntu yari muri korale y'ishengero rya Pantecote mu Gasekebuye agiye kuzinya amatara kubera bisi biriko biraturika, cahurira naco kimugwako ngo yarapfuye. Kubera abo bantu bato bato ntibagira agaciro mu gihugu cyabo, ku buryo atanumwe abibuka, atanumwe abaherekeza, atanumwe abahiteka. Birababaje cyane Pacifique Nazo. Mbonimpa turabona ko ariko aratwumva, tumusabe asohoke yongere yinjire, ariko Arisa nyihanganire mu kanya turinjira mu gice cya kabiri cya kino kiganiro. Ariko munyemerere mwishure tuno tubazo tubiri naringiye kubabaza Pacifique Nahazwe.
uno munsi mwavuze mu kanya yuko hari umugwi w'amatohoza washizweho, mbega none iki kintu cy'uko umukuru w'igihugu n'abavugizi b'inzego z'umutekano, no kuvuga ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'igisirikare, baza baremeje ko ari isanganya ryaturutse ku nsinga zakoranye ko hanyuma zituma ibigwanisho bisha, mbega abo bantu uwo muguzo hava uvuguruza ibyo twabonye umukuru w'igihugu yagumye yandika n'ivyavuzwe n'abavugizi b'inzego, nimba atari uko hoho uwo muguzo hava uzana ibindi bisigura igituma abasirikare bahavuye bafatwa, ko mwavuze ko hari abasirikare barenga 30 bafunzwe mu Burundi bwa CNDD-FDD bwo n'imbere hariho hari akandi kabazo naringiye kongera ko muke mukishura. Uno munsi ko turi mu gihugu cy'abanyabwoba canke cy'abatewe ubwoba, amabombe yaraguye mu makartier atandukanye, insenge z'inzu n'amazu yarabomotse, mbega ninde mu bisanzwe yategerezwa kwitwara mu kibanza cy'abo bantu kugira ngo bashobore gushumbushwa, nimba umwe wese ku giti ciwe adashobora kuburanya leta? Mu bisanzwe byateza guhera kuri benevyo, mu bisanzwe ni benevyo baburana. Uko nagenda bivuga, navuze nti nuwononegwa ivyiwe aheza akaja gusaba ko aronka indishi kuvyo yononewe, agasaba ko wamwononeye ariha. Umukuru w'igihugu narumvise we wasigura ngo nisanganya, ngo isanganya nyene, hariho agace gatoyi nabonye acishamwe akaca yibandaniriza, yavuze ngo isanganya none, ngo isanganya nisanganya nyene, siko biri mu mategeko. Isanganya riraharugwa aho ryazananye uko zishure, hanyuma abana bariko bariga, ishure ryawe rikica abana rikabagwako, ntuza kuvuga ngo bavyeyi murabona nisanganya. Siko bimeze mu mategeko. Nyene ishure arishura, nyene ishure abaye atagize assurance, ngo assurance ikikora, nyene ishure abazo bakomeretse nibo bavuza, nyene ishure niho azokora ibindi byose bikurikira. Umwana wawe aciye ngaha agatera amabuye akamenagura ibintu by'abantu, ntuzoja kuvuga ngo yo murabizi ko ari umwana kandi ko abana batera amabuye. Ntibibaho mu mategeko, nyene umwana azoja kuriha. Niko byose bimeze. Rero ntuza kuvuga ngo murabona ngo nisanganya. Isanganya ivyo ntibibaho. Isanganya ryavuye kwande? Isanganya ryavuye ku bintu vyande. Mbega mu bindi bihugu bikorwa gute? Ko mu bindi bihugu bariha, ni kuko Burundi abanyagihugu bavyo umengo ntaco bamaze. Rero uwabisaba ni nyene vyateza kubisaba. Mu bihugu bindi kugira bihe n'inguvu yari ibintu byashikiye abantu benshi, baraheza bakaja hamwe, abagiriwe nabi bagashiraho ishirahamwe ryabo riheza rikabandanya risemerera mu izina rya bose, kubera ko umuntu umwe gusa atanguvu kenshi abafise iruhande y'ikintu gikomeye nka leta. Ingorane ni cya kintu uvuze, igihugu cyuzuye ubwoba. Mu gihugu cyuzuye ubwoba nk'Uburundi bizokunda ko baburiye ivyabo vyononywe n'ibi bikoresho by'igisirikare, boshobora kuja hamwe bagakora ishirahamwe ryabo ribandanya gusaba ubutungane no gusumbushwa ku vyabo vyononekaye. Sinoshobora kubishurira, ariko mu bisanzwe nuko ico cyategerezwa kugenda. Nciye nsanga rero mpereye ku cya kabiri, nsanga kimwe ca mbere ndacibagiye gato, nyibutsa gatoyi. Icambere nababajije nti inzego z'umutekano, abavugizi babiri mwabivuze, Petero Nkurikiye na General Gaspard Baratuza, kw'izina ry'inzego baremeje yuko ari sanganya. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe nyene mu byo yanditse aciye ku buhinga bwa X cyangwa Twitter, nawe nyene yasubiyemo keshi ko ari sanganya. Mbega ko mwavuze ko umugwi w'amatohoza washizweho, uno munsi ushobora kuba ugiye gusohora icegeranyo kandi bakaba bategura yuko ibyabaye bagomba kuvyegeka ku bantu, mbega bazohava bavuguruza ijambo ry'umukuru w'igihugu n'ijambo ry'inzego z'umutekano? Hanyuma mbega hoho ivyo nibavuga ibitandukanye n'ivyavuze ubwa mbere, bazosigura gute ko bafunze abasirikare barenga 30? Ubwa mbere ndabivuze mu biganiro vya Fokode, nuko bigoye gutora. Nkomara nkoresha ijambo logique, biragoye gutora logique intwaro ya CNDD-FDD, biragoye gutora umurongo igendera ko ingene ubukoze. Si ubwa mbere bene ivyo bimaze kuba, aho haba dufatire nko kwiturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura.
isoko nkuru ya Bujumbura baratubwiye Mbonimpa yakibukije yuko ngo ari ikibanza kimwe hari bateri yaturitse ngo hanyuma bica bikwega ko isoko yose isha, ku buryo umuntu yashobora no kubaza ingene ivyo bashobora kubimenya, muzi ingene isoko vyaciye bigenda, reka sinobigaruka ko ivyo. Ariko naho bari bavuze ko isoko yaturiwe n'ico, hageze gupfunga, muribuka ko baciye bapfunga umukuru w'igisagara ca Bujumbura w'ico gihe, muribuka ko baciye bapfunga Evrard Giswaswa, muribuka ko bapfunze uwatwara Sojemak, muribuka ko bapfunze hari abandi babipfungiwe, kandi byari vyishwe ngo ni isanganya ry'ibateri yaturitse. Uko rero abo bantu bameze, ntushobora gutora umurongo bene usanzwe ngo uvuge ngo ko abategetsi bonyene bivugiye ko ari isanganya rivuye ku muyaga nkuba, no kuvuga ko abandi bera ntibibaraba. Kumbure responsabilité yobayeho yobaye Regideso, nimba ariyo yakoze nabi ivyo bintu vy'amatara, canke nimba hari ujejwe ivy'amatara muri iyo kambi yoba ataravye insinga z'amatara, sindabizi, canke woba atazimije ivyateza kuzimya, ntavyo nzi. Kumbure vyogiye muri uwo murongo, ariko jewe sinzotangara ko tugira abategetsi batubwira isanganya rya court-circuit, hanyuma tugasanga hari abandi bantu bakurikiranwa bagapfungwa bakanavyagirizwa, hatigeze hahindurwa imvugo ngo bavuge bati vya bintu ntabwo ivyo twabwiye vyari ivyo, twarababeshe, twasanze wari umugambi ukomeye. Turashobora gutangara ivyigere bivugwa, nkuko kandi bashobora guhindura kugira basigure nk'izo ntambara bavuga, ugasanga imvugo inyuma irahindutse, twumva havuzwe ikindi kintu kitigeze kivugwa imbere. Byose mu ntwaro ya CNDD-FDD nta na kimwe kidashoboka, kuko ico nita logique ntikibaho. Murakoze cyane Pacifique Nazwi. Twibutse bariko badukurikira yuko mu kiganiro cy'uno munsi ku wa 12 Ndamukiza mwaka 2026 twagarutse ku kivugwa kandi benshi batemera kisanganya ry'umuriro wadutse mu bubiko bw'ibigwanisho mwikambi benshi bita Brigade Logistique de la FDN, abandi bakahita Kambaz. Mwumvise insiguro abatumire batanga. Pacifique Nazwi arongoye Focode yatanze insiguro zine mu vyo yise ama hypothèse. Mwumvise ivyo Mutama Karaveri Mbonimpa ku makuru afise yasiguye yibaza vyo biri nyuma y'uyo muriro wadutse. Namwe akanya nigwanyu kukubaza canke mwunganire abatumire, ariko ibiganiro vya Focode bifise amategeko ngenderwako, ari nayo Alice Hakizimana mugenzanje ariko aramfasha kuremesha kino kiganiro agiye kubibutsa imbere yuko yakira batatu ba mbere bagiye kubaza. Alice. Ego Mejiberi, nkuko twama tubigenza muri bino biganiro vya Focode, hari amategeko ngenderwako dukurikiza kugira ngo ikiganiro kigende neza, guhanahana amajambo bigende mu mutekano. Ubwa mbere no kubahiriza umwanya, no kuvuga hagati y'iminota 3 n'5, no kuvuga ngo uza gufata ijambo wese amenye ko afise iminota itarenga 5. Ubwa kabiri tugerageze kumviriza kugira ngo ntidusubiremwo ibibazo vyabajijwe. Ivyo bidufasha kugira ngo benshi baronke amahirwe yo kubaza ibibazo. Ubwira gatatu, ibibazo bidahuye na kino kiganiro c'uno munsi ntibiza kwishurwa, mu twihanganire. Ubwira kane, abifuza guterera mugire ko ntimutarire kugira ngo abenshi bashobore kuronka amahirwe yo gushikiriza ico bifuza. Ubwa nyuma muri ibi biganiro ntivyemewe gukoresha ibitutsi, gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi n'ivyiyumviro vyabo. Mu twihanganire mukurikiza ayo mategeko kugira ngo tuze guhanahana amajambo mu mutekano. Ndabona hariho abamaze gushika ku murongo. Jiriberi, ndabona Reynold yamaze gushika, ngira ngo niyo bariko atwumva yo kugurura Kumbura imbere yuko twakira Reynold twibutse ko dufise abatumire babiri. Ni Pacifique Nazwi arongoye ishirahamwe Focode na Mutama Petero Karaveri Mbonimpa arongoye ishirahamwe APRODH. Ubaza aheze atumbereze ikibazo kuwo yifuza kubaza kugira ngo tumenye iyo turiko turakira ibibazo uwo duheza tukavyibutsa. Egome, neko navuga ni Reynold niwe yatanguye gusaba ijambo, sinzi ko ariko atwumva. Reynold, mwo kugura akamiko kanyu, sinzi ko ari ikibazo canke ari intererano.
Ego, merci Alice na Gilbert ku kiganiro muri ko muraremesha. Ndashimiye Mutama Mbonimpa na Pacifique kubona bahari kugira baduhe umuco kuri iryo sanganya yabaye. Ikibazo canje ca mbere bijanye justement n'iyo definition y'isanganya, aho bavuze bati neva yariko yitwengera avuga ati accident ni accident nkaho umenga ni idirisha ryamenetse. Ikibazo ca mbere cubatse gutya aya imbere yuko ijya kambaze iturika, je pense nka une semaine avant nari nabonye ama publication menshi avuga yuko abasirikare b'u Burundi bari muri hange birava bose bari nyene bipanze nk'abantu bagira bategwe, benshi d'ailleurs baranidoga yuko babashize imbere ya aéroport, bari ngo mu byondo bari ahantu mu bishanga ngo barindiriye ko umwansi aseruka. Umuntu akibaza ati iyo strategie yo gushira umuntu mu bishanga imbere ya aeroport batamushize kure yaho gatoyi kugira niyo nzira ko aeroport ntibanayishikire yari ivuye kuki. Hanyuma naho twaciye tubona une semaine plus tard ivyo bintu vyaciye biturika. Ku bwanje nk'umuntu sinkekeranya ko vyakozwe n'igisirikare c'u Burundi, abajya bakuru bahora biba ibigwanisho, ariko nagomba kubaza kubabizi cyane ico kibazo gitumbereye Pacifique. Umuntu yariko arabategeka gutonda hajya ahantu boba bamuzi, kuko ku bwanje niwe yariko arategura guturitsa bijya bintu. Ica kabiri mfise mbaza ni ndakibaza Mbonimpa hamwe na Pacifique, abo banyororo mwatubwiye badasohoka kandi ubutungane bw'u Burundi bwarabemereye gusohoka, baravuze bati wewe nta caha kikwagira, baratsinze urubanza, bangana gute? Murafise ibitigiri vyabo? Ica kabiri abo badasohoka nabo nyene barahejeje igihe c'igihano bari baciriwe, murafise igitigiri cabo? Mugifise ni vyiza, ariko ku bwanje nk'impanuro noha abanyororo bahejeje ikiringo cabo, nabo babaye libéré par la justice ariko bakagumizwaho n'igikenye, no babwira nti nimutoroke, toroka ubishobora canke rondera amayeri uhave, nta muntu azogushaburira ngo nuko uri mu mpimba umuntu yagira kwaka igiturire atakironse. Iyo ni conseil yanje personnel ku banyororo bariyo, justice yarabaribeye. Ariko ngira ubahanuye guhonyanga amategeko Renode utarisi vyiza. N'ababagumizayo bayahonyanze. Ubundi jewe ndaba ubuzima bw'umuntu ko bwomererwa neza kurusha, nta muntu ahiriwe kuguma mu munyororo, d'autant plus que twumva hariho n'abantu bapfuye mu rujya kijya gihe vyaturika bari sense kuba barasohotse. Urumva nobwira basigayeyo nti bon écoute ntaco mukicera, ubishoboye toroka nta bindi. Abashaka kugumayo kugira batungisha bo ivyo bisuma ntibagumeyo hama babitungisha. Bon niyo mpanuro yanje. Nibaza ko ibibazo nari mfise vyari ivyo. Murakoze cyane no ibindi ndabiretse. Okay yeah. Eka mwari mugisigaranye umunota, murashobora nimba hari ikindi mugomba kubaza Renode mu kibazo. Ego ikindi yari kuri Mbonimpa na Pacifique kuri aya ma enquête neva guma yiruhisha bagira ama enquête bariko barafungisha abasirikare, kandi tubizi neza yuko arazi ko tuzi ko tubizi ivyabaye, turazi ko abizi. Nk'ubu nk'igihe bariko barafungisha abantu bo kwisoko, tubizi neza ko aribo bayituriye, turabizi ko bariko baratumwanya bonona ubuzima bw'abantu, bafunga abantu, amafamiye abura abavyeyi babo, n'ubu bariko bafunga abandi basirikare, bongereza ikibi ku kindi, kandi tubizi neza ivyo bakoze n'igituma vyakozwe. Jewe nobabaza nti izi nkinamico neva ariko aragira nka ca gihe yagenda akavuga ati Mpanda ya baraje yo ku Mpanda, sinibuka neza ko yari ku Mpanda, pardon Ego yari ku Mpanda, ku Mpanda ya 56 miliyari, aragenda arakoma induru, ibi bintu ntibishoboka, abo bantu nzobafunga bla 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 bla. Niyo bigira nk'ivyo bariyeri yo ku Mpanda, agaha amahoro abantu, akidoga bigaherera ngaho, akareka gufungira abantu gusa. Bora je nico cari kibazo kijanye nizo nkinamico bakunda gukina, kandi ugasanga ziko zonona ubuzima bw'abantu. Nuko
ego murakoze cyane murakoze Reynold. Lorde Alice uwa kabiri mwateguye. ego wasabye ijambo ubwira kabiri ni Nyankamugayo niyo bari twumva yo kugura akamikro kiwe Nyankamugayo sinzi ko ari ikibazo canke ari intererano sinzi ko mutwumva James Mu kurindira ko Nyankamugayo yavuga dusabe witwa Baba nimba ari Baba nde yugare mikro. Abo duha ijambo tutarabakira muze murogara mikro bitagenze uko turabakura ku murongo kuko muba muri ko murahungabanya ikiganiro. Ego Nyankamugayo nimwe mufise ijambo. murakoze kuma ijambo sinzi ko munyumva turabumva ijana kwijana Turabumva. murakoze nagira mbanze nshimire Focode nshimire na mwebwe abamenyesha makuru mudishikiriza kino kiganiro reka na cane cane abatumire ku muco baduhaye jewe mfise utubazo tubiri kuri ibi bintu vyashitse mu kambi yo kuri base haravuzwe amakuru menshi muga hari amakuru numvise batadushikiyego kuri izi mbuga ngurukana bumenyi haravuzwe yuko hashatswe guhirikwa ubutegetsi kudeta ivyo bavuga kudeta eswe ayo makuru hari ico baba yafise ko hari ico boyatubwira ko kuko bavuze ko hariho abasuda benshi bari bafise ako gashavu badashaka gusubira muri Kongo barashatse gukubita kudeta birananirana canke inyuma bumvise ivyavuze biriko ivyo bisasu batireka turabe yuko twohirika ubutegetsi ako niko kabazo kanje kambere akabazo kagira kabiri nako hari handi makuru kandi yavuzwe bikiba cane cane mu buserukizi bw'ububirigi niho jewe numvise bariko barabwira abanyabirigi bati binyiyubare mugume muhira hariho ibisasu biriko biravugira mu gisagara ca Bujumbura uretse rero ivyo vyabaye muri Kambazi eswe hariho abantu baba barasanye mu gisagara ca Bujumbura ico kintu hari abo baba babizi hari ico baba babizi ko jewe bwa rugbo bazobiri murakoze nkabasubiye gushima kuri kano kanya mu mpaye murakoze Murakoze cyane cyane no kubahiriza umwanya. Ego. Alice ngira ko kwakira uwa gatatu kugira ngo abatumire bishure batari bagira ibibazo. ego me wa gatatu ni ubuntu umurundi sinzi ko ariko aratwumva ubuntu umurundi mwo kugura mikro yanyu sinzi ko arakabazo canke ari intererano murakoze cyane ndabumva gose sinzi namwe ko munyumva turabumva cane duga kwijambo ego murakoze mbanze saba imbabazi ko mpava nsanga nabajije ico bavuze kuko telefone yari yangoye hari ivyo ntumvise neza ariko akabazo ka mbere bijya bisasu vyaturitse hariho kimwe catanguye caturitse gusumba ibindi vyose cajugumije arico nibaza n'amazu amwe ya bomaguritse ibiyo n'iki nibaza ko cabaye ico ca mbere muba mwaragize amatohoza mumenye ko irya ca mbere icari cabaye kuko nticaturitse co kimwe n'ibindi vyaraturika biteye ubwoba mugabo bisanzwe ariko ica mbere coco carajugumije isi abantu bose baragira ubwoba nico catanguye nibaza ko ejo catanguye akabazo kagira kabiri bibaye mu nyuma haravuze ibihuha baravuga yuko ari ibigwanisho vyo muri Kongo ngo amakamyo menshi yari yaje ngo ibigwanisho bija muri Kongo bija kugwanya M23 ngo vya Kongo ico hari ico mwarakivuzeko mwagitohoje ko muduha ku muco ubugira gatatu arico ca nyuma mbega hako hariho abavuze yuko ngo magaze zahiye vyoba biva mu begereye ubutegetsi bavuga ko ngo magaze zahiye ari ibigwanisho vya kera ngo ivyuwo bitashikiriwe ivyo vyo mwa mwarabikoze ko amatohoza nuko tugira amahoro murakoze Murakoze cyane ngira Alice tugaruke kubatumire munkundiye duhere kwa Peter Claver Mbonimpa sinzi ko tubazo mwatwanditse canke two tubibutsa Mutama Claver Mbonimpa. Ego umwanyumva ego turabumva Ego turabumva. bo ego hariho tumwe nibuka nk'igihe byacika ikibazo Reynold yabajije cyerekeye bajya abanyororo numvise ko Pacifique yari yakishuye ko ariko nagomba nungane Pacifique kuri rya cy'abanyororo ahantu babwira yuko abashikiriza amanza ku byerekeye kurekura abanyororo mbe hariho komisiyo imaze iminsi ija mu ntara kugira irabe abanyororo borekura
ahantu babwira yuko mu minsi yaheze barekuye ku mpimba abanyororo 130. Abo rero bari muri ba bandi bahejeje ibihano byabo, abandi usanga bari barejejwe, ariko rero hariho bamwe bamwe batakoze ko kandi barejejwe na sentare kandi bahejeje ibihano byabo. Aho rero ni mu mabohero yose. Abo rero batashoboye kurekura ni bande? Hariho abanyororo bagirizwa ngo kuba barahungabanya umutekano w'igihugu, ngo kuba bakorana n'imigwi igwana. Abo rero nta n'umwe bakoze ko, naho yoba yarejejwe, naho yoba yahejeje igihano kiwe, nta n'umwe bakoze ko. Hanyuma jewe nabajije naragerageje kurondera bamwe muri abo bagize iyo komisiyo, ndababaza nti mbe banaka n'abanaka bati mutabarekuye n'ibiki? Baca barambwira bati mwebwe ayo mategeko n'amategeko, ati ntidushobora kurenga ku mategeko. Ati rero umukuru w'igihugu yaravuze yuko bagizwe ibyaha ibi n'ibi badashobora kudopfa barekuwe, naho baba barejejwe, naho baba bahejeje ibihano byabo. Aho rero ibyo twabishize no mu cegeranyo muri raporo y'umwaka uheze twasohoye mu kwezi kwa gatatu. Twaciye dushirako n'ifoto ya Ndayishimiye n'ibyo yavuze yuko abanyororo baheje iminyororo yabo n'abejejwe batazorekurwa. Urumva rero batubwira bati ijambo umukuru w'igihugu yavuze rica riba itegeko. Rero nk'abo bantu, nk'abo banyororo bose rero bapfunzwe bahejeje umunyororo, barejejwe n'ubutungane, ni Ndayishimiye perezida w'Uburundi wenyene abagumijeyo, kuko naho twarondeye igihe yabivuga twasanze yayivugiye Muramvya hari mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2024. Urumva rero yatanze itegeko yuko abantu batazorekurwa. Barundi jewe gacangira nuze abacamanza, ndababwira nti perezida yavuze ikintu ntisha itegeko araryandika. Mugabo nabo urumva n'abantu bagira ubwoba, baca bagira bati tubarekuye twebwe boca batwirukako cyane tugafungwa. Murumva rero byose biri ku gahanga kwa perezida Ndayishimiye, kuko niwe yavuze yuko abantu batazopfa barekuwe. Ego Petero Claver Mbonimpa Reynold yari yifuje kumenya ibitigiri, sinzi ko mwoba mubifise hafi canke muvyibuka. Yari yasabye ko mwomubwira ibitigiri. Imbere yuko batangura kwekura, iyo komisiyo itangura kwekura, twari dufise abanyororo barenga 346. Ariko turavye abo twamaze kumenya ko barekuwe, duca dusanga hasigaye nk'abanyororo bashika 250 bejejwe. Abo n'abejejwe, abandi bahejeje ibihano byabo banse kurekurwa. Abo rero nabo twamenye, ntitushobora kumenya bose, kuko turabagiye harabajya baratubwira bati jewe nahejeje umunyororo, tugaca twandika ati jewe narejejwe, bakatwandikira n'impapuro. Hanyuma rero n'abandi n'abavoka baburanira abanyororo batubwira ati twebwe twagerageje biranka, aba bantu banse kubarekura. Abo dufite rero gushika uno munsi bashika 250 bakiriyo, mugabo bateze ko barenga. Abo nabo twebwe twamaze kumenya. Ego hari abandi babajije utubazo, sinzi ko mwobwira ko. Hari uwabaje ati mu bigwanisho ngo bumvise ko bija muri Kongo bija hehe. Ico nico twari twatanguriye ko, twari twakivuze yuko ibigwanisho byaba bavuga yuko habaye isanganya, yuko ibyo bigwanisho amakuru yadushikiriye yuko ibyo bigwanisho byoba ari ibigwanisho vya kera biri mu Burundi byataye igihe bashatse kugira bikure, hanyuma baca bavuga yuko ibigwanisho
bari bazanye by'ikongo aribyo byahiye hama ntuzeyo bace babura ibyo bajana kurwanisha ikongo babwiye ko byahiye. Iyo niyo nkuru twagiye turaronka hirya no hino. Icyo kibazo twari twabivuze kare, umugabo we yavuze yuko byagiye biramugoranye kayo batari yabyumvise. Nibyo dewe numvise mu byo babajije. Murakoze cyane Peter Claver Mbonimpa, ngira Pacifique mwokunganira Mutama Claver Mbonimpa kugira ngo mukanya tuce twakira umugwi w'ibibazo ugira kabiri, ariko murishura ku tubazo twa Reynold Nyankamugayo n'ubuntu. Ego Reynold yagize ati mbere yuko ijya kambi haba bijya byaturitse ko basoda bari haciye iminsi bameze nk'abagavye mu bice byo ku kibuga c'indege, babwiwe ko bagira bategwe kuba bari bashizwe mu vyondo. Bakagira ati biboneka ko abo bantu baba barategetse ibyo ari bo nyene baba bari bateguye ingene ibigwanisho biturika. Iyi nkuru sindayifise, ndakunda gukorera nyene ku kintu nkavuga iyo ndakizi ndabako ndakizi ntakizi ndabako ntakizi. Iki ntaco bampaye, ahubwo ico nari maze kumva naco nyene ntashoboye kuraba ko hariho abandi bakivuga, nuko bavuga yuko bigiturika abo ku kibuga c'indege abasirikare batumbereye hariya nabo baba bararashe bagatera barasa amaja muri Kongo. Ico hariho isoko rivuga ivyo, mugabo naco nyene sinza kucemeza. Kenshi yikire nakibwiwe n'umuntu umwe, sinshoka ndacemeza hatabonetse abandi baheza ngo bakivuge ko. Muri ico gihe vyoca bihura n'ivyo Reynold yavuze, habaye hariho abari bagavye babwiwe ko tugira dutegwe hanyuma bituritse bakarasa, byo bisigura koko ko hariho abantu baba bari bicura cyangwa bafise amakuru y'ivyo vy'ibigwanisho byari guturika. Mugabo sishimye kuvyemeza kubera ko ntafise amakuru akwiye yotuma ndavyemeza. Ku bitigiri by'abanyororo ntaco norenza ko kuvyo Mutama avuze, murazi ko ico kibazo agikurikirana kurusha twese. Hanyuma ku mpanuro yatanzwe ko botoroka, reka gutoroka kagira kuba batanabishoboye canke bagaharura ingaruka, utorotse ugafatwa uraraswa. Kumbure hari ugira ati hako ntoroka narahejeje umunyororo, reka ndindire ndabe ko vyokunda. Ariko ngira ico gutoroka nta muntu arinda kukibahanura, ushaka gutoroka abitegura kumbura atarinze no kurindira abo bimuhanura. Ngira ntaco no kivuga ko kinini ico. Nyankamugayo ati Reynold yavuze ku kijanye n'inkinamico, yafatiye ku matohoza n'icegeranyo mwavuze ko kimirije gusohorwa. Ego nivyo yabivuze. Aravuga yuko yavuze ikintu gikomeye kandi twese tumaze kubona muri bene ibintu by'amarementanya kenshi CNDD-FDD ikora, ingene kenshi baba bakoze ivyo bintu babazwi, mugabo ugasanga hariho abandi barementanirijwe, ico Reynold yise kubononera ubuzima, kandi biba bizwi ko atari bo babikoze. Uwo tondeka amadosiye yose ahambaye yabaye mu Burundi, ibyo hose wogenda urababona. Muri nondwe twavuga Ernest Manirumva, umushingwamanza yitwa Fabiano Segatwa niwe yigeze gukoresha ishusho rimwe ari kuri Radio Renaissance. Bigiye kimwe bamuhagiye numva avuze ngo urubanza ngo rwa Manirumva, yavuga ngo urubanza rwa Manirumva ngo rusa n'u Rwanda Day, yavuga ngo abantu ngo bose baraza bishe Ndadaye ngo kiretse ubutungane, acavuga ngo na Manirumva bamwishe bose barazwi kiretse andi barabazi kiretse ubutungane nibwo bumenga ntibubazi. Rero nko kuri Manirumva ino ndwi twariko turabivuga ko abishe Manirumva barazwi, n'amakungu yarerekanye abamatohoza yoja ko, ariko abapfunzwe ugasanga hagiyemwo inzirakarengane atari bo babifise ko uruhara. Ikindi cyose wofata, twavuze isoko nkuru ya Bujumbura, abandi bose bofata bagiye bagandagurwa mu buryo butumvikana, hose iyi ntwaro yamemeze gutyo. Abantu b'inzirakarengane nibo usanga ariko barakurikiranwa, ababiteguye by'ukuri ugasanga ntibigwa kudeta muri ujya mwanya. Nibaza ko ibi vyabaye muri bya bihuha byavuzwe mu mwanya wa mbere yuko Gaspard Baratuza yandika. Havuzwe ibintu byinshi mu mwanya wa mbere, ibintu abantu bariko barahanahana byari byinshi gose. Bamwe baravuze ko
ico ca kudeta nyene cyaravuzwe, abandi baravuze ko dutewe na M23, abandi baravuze intambara ngo ziriko zibera muri etat major, vyinshi ibintu vyinshi cyane. Niho mubona hanavuye ko n'umukuru w'igihugu yahavuye yandika mw'ijoro, yanditse tweet z'ubwoko bubiri. Hari tweet yandikiye yitwa ko ibwiwe abarundi abahumuriza yemeza nyene ko tutatewe, yemeza ko ari isanganya ry'umuyaga nkuba. Tweet ya kabiri nayo yerekeye amakungu, wabona ko umenga ariko abwira amakungu ati ntimugire ubwoba, ntaco nabaye, si kudeta, nta bariko barandondera. Uyiravye iya kabiri ntiyari yerekeye abarundi, nuko vyari vyavuzwe muri uwo mwanya ko henshi baragira ubwoba ko iyo bari kudeta iriko iraba mu Burundi gukura Ndayishimiye, ariko gushika uyu munsi nta kimenyetso na kimwe cerekana ko yari kudeta ariko irakorwa, kiretse yoba ari ibimenyetso vya mbere, kuko hari kudeta zabaye muri kahise. Nta kintu na kimwe buryo cyo gufata minenegwe. Muri kahise hariho kudeta zabaye mu Burundi, wasanga zihera ku bantu baca amatara, bagaca amatelefone, bakabanza bakabigeza iminsi imbere y'uko kudeta nyene iba, kabona batanguye ivyo bakabigeza bakaraba ko bishoboka, bagapima ingene ubutegetsi buca bwigenza ico kibaye, hanyuma inyuma bakazabona bwa bundi vya bintu vyategura ikindi kudeta irabaye igakuru warahari. Rero sindabizi ko ibi navyo vyo aruga ati turabe habaye ikintu gikomeye ingene bano bategetsi reaction yabo ingene bigenza mu mwanya wa mbere, hanyuma mu nyuma bakiyumviriye ivyo bazokora bindi. Sinzi ko Pacifique hariko aratwumva, ariko ijwi ryiwe ryagiye. Alice ngira kumbure mu kurindira tuba turakira abandi banywanyi hanyuma akatubandaniriza ko egome hariho batatu bari hanyuma dusabe Mutama Mbonimpa nimba ariko aratwumva amere nk'uwugara akamikoro ku buryo bidasubira kumucikana, atari karavuga azarugara akamikoro. Ego turabona yabikoze, ngira mwo kwakira umugwi w'abandi bantu bari ku murongo imbere. Urondera Pacifique akamubwira yuko tutariko turamwumva, kumbura ashobora kuba yabandanije avuga atazi ko tutamwumva. egome niba ruta Jean Patrice sinzi ko muriko muratwumva, mwo kugura mikro yanyu mukabaza ikibazo canyu. Ngira ngo ntaye kwaratwumva, reka tube turaha ijambo Bonfils Niyongere, sinzi ko muriko muratwumva. Ndabumva Lisa Imana nongera ndabaramutsa, sinzi ko mwe muriko muranyumva ariko. Ego turabumva 100%. Sawa, nagomba nshimire Fokode ku kiganiro yateguye, kuko abarundi benshi bagumye mu kuzazanirwa kwinshi, kandi ndabashimire cyane ko bashizemwo ivyo twokwita amasenari mu bishobora kuba byarabaye hajya ahantu. Hanyuma kandi ndafise intererano ku bijanye n'ivyo bigwanisho babajije ngo witwa Kanyisha yigeze kwerekanwa mu basuma, afise ipete rya kaporale mu gipolisi, ariko uyu munsi yoba yiswe General de Brigade, arongoye Wazalendo, intera hamwe n'imbonerakure zigizwe ngo n'amabatayo abiri. Sinzi wabajije ati mbega ivyo bigwanisho batwaye babikuyeho. Nshimire Mutama Mbonimpa ko yavuze ati mu bubiko bw'ibigwanisho hari ububiko bwari mu Buterere, ubwo bubiko Jibe niyo nkuru namba vyibuka, turi mu bantu bari bagiye kuraba ubwo bubiko, bavuga ko ari ahantu hari bigwanisho bitazwi bigire bifatwe, iperereza rigiye kuri bifata. Ico gihe iryo perereza ryari rigiye kubifata ryari perereza rirongowe na General Godefroid Niyombare. Hanyuma mu kanya gato witwa Sylvestre Ndayizeye yahoze atwara intara ya Karuzi, ico gihe sinzi ivyo yarajejwe, yaciye azavuga ko ari bigwanisho vy'igihugu kandi vy'igipolisi n'iperereza. Abantu bose bari bashamaje bazi ko bigire bifatwe bihinduka amazi. Ivyari sinzi ukuntu twobisigura ukuntu vyagenze, nta muntu n'umwe ashobora kubisigura, muga nivyo bigaruka bikerekana ihuriro ry'ingene ibigwanisho biriko bikwira mu karere bishobora guhungabanya Uburundi na Afrika canke mbere n'isi yose mu vyerekeye umutekano. Nariko mfatira kuri vya bigwanisho bavuga biva i Mombasa, bakavuga ko bisubira ku kivuko ca Tanga. Hanyuma ikibazo ngomba kubaza kandi Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yavuze ko bavuganye n'umukuru w'igihugu, akavuga ati aba bantu
nubwo atabavuze yavuga abafabe nkeka ngira bo mu bwoko bw'abatutsi bati ntituzova tubashobora, ariko harimwo ikintu n'igihushane caco, mbega ko batariko baragwana atanu guhangana kwariho mu gisoda kuva bavanze igisoda mbere ari urwo rwego rwerekanye ko rushobora kubana neza, uravye ingene bakiye abari bavuye mu ishamba bahora bagwana n'ingene babanye. Ni igiki catuma CNDD-FDD ire no ku butegetsi yiyumvira kugwana n'abo bafabe, ikagomba gukereya ico kintu canke gushiraho ivyo bita ngo ni bazariyeri zogwana n'abo bafabe. Abafabe washaka bariko barakukuruka ku bwinshi, abari basigaye mu gisirikare bari bake, nayo buhungira n'uguhera baraheze muri ico gisirikare. Aka kabazo ndagatuye Mutama Mbonimpa, ariko na Pacifique afise ico akavuga ko araza kugishikiriza. Hanyuma ikindi ngomba gushira ko sinzi ko nta makuru ndagifise, ariko nibaza ko coba ahubwo ari cucukuru ibigwanisho bitagenda kuri ico kivuko ca Tanga, ahubwo vyoba bigenda ku kivuko ca Sumbawanga mu nkengera z'ikiyaga Tanganyika, kugira bisubire bijabukanwe mu nkengera za Karemi no mu bice vya Pepa na Pweto, kugira ngo bizohave bigaruka guhabwa aba FDLR muri Kongo bitaciye Buvira canke ahandi hashobora kuboneka. Sinzi ko hoba hari amakuru abifise ko canke ko Itanga ni kure cane, ni ku kivuko habonetse nk'umuco wotangwa vyoba vyiza cane. Reka tube tugejeje hano, ariko ndabashimire cane ku kungene mwagiye mutanga abo batumire bagiye batanga kuri canke ayo masenari bibaza ku vyabaye. Hanyuma kandi mwitegure, kandi twese twitegure gusemerera mu gihe leta yotegurire mentanya nk'igi ryakozwe mu gihe cose haba habaye ubwicanyi. Yavuze igihe cose haba hakozwe ibintu ko barondera bo bavyegeka ko mu vyo muri vyinshi yavuze ntiyatandukanye, ariko cane cane dufatiye no ku bishe Hafsa Mose, murabona ko baciye bafata abantu bari bakeneye bandi, mugabo ababikoze babazi, ico kimwe n'ivya Manirumva n'abandi bose. Igihe cose na yadugije n'ukuboko. Arbense nyiba ni muri kumva twumva, mwugurure mikro yanyu, sinzi ko ari ikibazo canke ari intererano. Ego murakoze, ndaramukije abari aha bose, ndaramukije abatumire, nongeye nshimire na Focode kuri iki kiganiro yateguye. Mboje ni bibiri nshaka kugira intererano n'ikibazo. Muga intererano nshaka kugira niyo gutanga umuco kuri scenario yitwa ibi vya kurusirikwi. Je sinibaza yuko ari kurusirikwi umuti gute, kuko kugira bayite kurusirikwi, deja kurusirikwi yonyene ni mu Kirundi ni nk'inzira ya hafi. C'est-à-dire iyo habaye défaut muri installation électrique muri jaza z'umuyaga nkuba, muraza kumva bareni nayivanga n'igifaransa, nuko umuyaga nkuba ushaka gusubira à la source, nico gituma intsinga zica zishuha zazanye uwo mutabivana naho defo yabereye. Ubwo rutsinga canke iyo linye izana uwo muyaga nkuba gushikaho zica zishuha. Iyo zishushe rero zirashobora guturira ibintu. Aho ni mu buryo rusange. Ariko kugira bashobore gushikana aho amatara ari, co nkaho itara ryakira, bagenda bashiraho de protection.
protection zingene ndakivuga mugabo bagenda barashira de protection ndibaza turumvikana bituma kuvuga amafizible oui biravana n'ubwoko bwinshi bw'ama protection wanashaka fonction bivanye n'igikorwa cyangwa igikiko kirakorerwaho haraho bagira bashira ko ama protection ari yihuta cyane ari performa gusumba parce que bivana n'igikorwa bakora nk'ahantu bakorera nk'ibintu by'igitoro n'iki ntibashiraho gusa amafizible bashiraho n'utundi du protection nkumva nk'ahantu hari bigwanisho bashiraho ama protection yandi aca umuyaga nkuba mu buryo bwihuse cyane gose muri en terme de milliseconde hari nizishika kuri 1 milliseconde cyangwa 2 3 maximum nta nimwe ishobora kurenza 3 milliseconde rero kuba byumva ntuburana humiriza ngo uhumure biba byaheze kere biba yaciye umuyaga nkuba donc bigenda rero baragenda baragira bigerekeranye canke echeronnement kugira ngo iyi protection yanka iyikurikira icikora iyikurikira icikora aha rero iyo ubonye nk'inzu ihiye ukasanga transformateur iri hafi cyangwe boîte ijya irimwe amafizible ijya boîte do travail cyangwe ijya boîte bakuramo bashira mu ntiyashikiriwe nuko umuyaga nkuba donc les protection zakoze donc zakoze akazi kazo rafica umuyaga nkuba kuko ntizigeze zishika kuko ni kurusiri ku muvyumve dufate muri eka ndabigire mu pratiquement ni kuvuga iyo abri cyangwa ijya stock y'ibigwanisho ihiye ni kuvuga yuko urutsinga rwahiye rwajanye ayo matara hariye kuko kenshi ayo usanga ari simple allumage ni itara gusa bashiramo kandi urumva kenshi ziri mu kuzimu iyo ziri mu kuzimu rero naho baba bagize ni beton iri muri beton nta bintu naho gosha goturira urumva ko matacho ruturira nigo ruza gusha afete nigo rushiwa rugaca rusha iryo tara peut-être rya rihari ryaza gusha nugo rutsinga ruraza gusha mugabo ntiruronka ibintu ruza guturira kubera nta bintu by'ibiti by'ibintu byosha n'ingoga bihari iyo rero ruhiye ruca ruja gujana muri boîte ikigerageza gusota donc les fusibles ziragira naho byo defaya hoba defiance muri yo boîte bica birungika muri transformateur aho rero n'umwanya ungana iki isegonde ntirirashika kenshi ngaho kuko ni vitesse nini isegonde ntirirashika donc transformateur cishikiye transformateur na nyine genda ifise ama protection kubumva turavuye muri côté ya base twinjiye muri côté ya regidezo nayo igenda iprotege ibintu byabo turetse yuko bigize biranazimvye kuko nivyasha kubera akadefo kabaye hariya nibo bahomba regide zishiraho protection ntizishobora gushikirwa nico gituma kenshi uzosanga côté ya regidezo nta ngorane ziba naho haba siritation iki kubera zirafise ama protection rero kumbwira en simple allumage iri muri abri ya munition yuko yoza guturira intuzeye kandi atabintu birashika aho haba umuyaga nkuba uturira mugabo hatiza kubaho hari element incendiaire cyangwa catalyseur hari kugira ngo bice bisha biturira ibintu Albert ngira ntaguciriye mwongira kubera ko twumvise ko hari umugwi washizweho w'amatohoza ivyavuzwe ngira vyari byo mu mushuhira turindire kumbe twumve yuko uwo mugwi wakoze amatohoza uzogaruka ushimangira ivyavuzwe ibiturika bikiko biraturika kumbure ko ngira ntitwoheza ikigwa cya electricité cyose hano ariko ngira woduga kwijambo kungira tukabangira ntitwoshoka tuhagara kuri ico kuko nubwo babivuze ivyo urumva ko Pacifique yatubwiye ko hari umugwi w'amatohoza washizweho kumbure ngira ayo matohoza tuzokumva ko yemeza ivyo bavuze ubwa mbere canke bahindura imvugo ego aho rero niho haca hazira ikibazo ciwanje muri abo batumire harimo abizi iby'ubutungane by'amategeko nashaka kubaza none hajya iyo bamaze kuvuga icyateye ico kibazo eske mu butungane birarekuwe yuko bahindura ati cagihe bimwe twavuze sivyo ubu uya byabaye iyindi mvo yatumye ibi bintu biba bari bamaze kubipubliya kandi ko cyane cyane abategetsi yaba byavuzwe n'abantu bari hasi
byari kumvikana mugabo ari abategetsi bavuze ati ibi byatewe niki mu butungane birarekuwe yuko bashobora guhindura igituma sinzi ngene babivuga muri terme technique bagahindura bakavuga ngo ni ibibindi hama ikibazo ca kabiri nashaka kubaza abatumire bose none ku bwanyu ko twari tumenyereye yuko ibigwanisho bishaje canke hari n'ivyo bakura mu banyagihugu bari bafise ahantu bagenda kubiturikiriza ni giki coba catumye bavuga ati tubiturikirize mu ikambi baba bazi yuko ziri hagati mu banyagihugu ni giki ku bwanyu mwibaza coba caratumye bashobora kubigirira mu ikambi murakoze cyane Albert Alice sinzi two kwakira uwundi umwe hanyuma ngira abasigaye barindire Pacifique hariho utubazo atari bwaheze kwishura ngira two kwakira umwe akabanza bakishurira hamwe n'abandi batari bwishugwe hanyuma tukakira umugwi wundi ukwawo sinzi uwo ukurikira hasigaye babiri gusa ngira ngo kugira ngo dushunguze umwanya umwe twobakira hari Nibaruta Jean Patrice yari yamanutse hasi yaragaruka sinzi uwo ariko atwumva sinzi ko muri ko muratwumva Nibaruta Jean Patrice mu kugurana ego Alice ndabumva ego meduga kwijambo nakabazo cyangwa intererano harimwo intererano ariko harimwo nakabazo sinzi ko munyumva turabumva duga kwijambo ego murakoze kuba mwatunganije kino kiganiro c'inkoramutima turavye vyabaye mu gisagara ca Bujumbura urya munsi w'itariki 31 mu bisanzwe rya base logistique n'umutima w'igisirikare n'umutima novuga n'uw'igihugu kuko ubitse irya kambi bitse ibikoresho bicungera umutekano w'igihugu cose rero abatumire bavuze ku vyabaye kuri Sojemak sino bigarukako na Sojemak ari umutima w'igihugu turabona ko rero Uburundi buguma buhomba cane ku bintu bijanye n'ivyo bita ngo ni incident ou accident y'ibintu vy'imiyaga nkuba n'ibindi bavuga mu bateri bidatomoye na gatoyi ariko vyose urumva bihurira ku bintu bisha rero jewe ico nagomba kuvuga nuko mu myaka yahera hariho ububiko bw'amamunition bwari ahantu mu Gasekebuye hajya havuye hubakwa quartier Gasekebuye iyo abri rero aho bawakiye ijya quartier ngira ngo baciye bakura ibigwanisho vyariyo babizana ngira muri base ntavyo nzi hariho rero wari yabajije ikibazo ati birashoboka yuko ayo mamunition yoba yari amamunition ashaje Pacifique ntiyari bwacishure kuko ngira ngo byace bigorana ibintu vya connection ngira aza kukivuga ko rero ibyo bigwanisho nkuko ahejeje kuvuga yariko arabivuga nimba vyari washizweho tukazokumva ico ashikako ariko uko biri kose aya matohoza turazi neza yuko arayakorwa kugira ngo barondere abantu bavyegekako hanyuma nagomba kubaza rero bijanye n'iri fatwa ry'aba basirikare bavuga ko bariko barafatwa gasakisaki bajanwa mu mpimba nagomba mbaze na cane Pacifique bega abo basirikare bariko bafatwa yobazi neza uruhande begamiye boba araba ex-FAB canke naho boba bavanze
kuko biraboneka yuko mu by'ukuri hariho ikumirwa canke kurondera kwegeka ibintu ku bahoze mu gisirikare ca kera kugira ngo barondere ingene babigiza hirya. Hanyuma hariho rero n'ikindi kivugwa yuko kandi nico ngira mpereze ko kuko umwanya mwavuze yuko ubwira uhere, hariho ikintu kivugwa yuko hoba hariho nuko abantu boba abari bajejwe ayo mastock y'ayo mamunition boba bavyifashemwo nabi bakagira ikintu citwa mauvais stockage, ni ukuvuga bakavangatiranya ibintu ku buryo hashobora kujamwo n'ubushuhe bigaca bishobora gusota, kuko ntivyumvikana baze imyaka yari imaze ingene ivyo bintu vyoba byashoboye kuza guturika ubu muri ino misi. Rero cengarukirije ngaho kugira ngo uwasigaye nawe abaze, hanyuma batubwire bazotubarize niyo abri yari mu Gasekebuye ivyo bigwanisho vyariyo iyo boba barabishitse. Murakoze Nibaruta Jean Patrice, reka duhe ijambo Polycarpe Majoro niyo bariko aratwumva yugurura akamiko kiwe cagira ko sinzi ko ari ikibazo nuko ari intererano. Ego ndagize mwiriwe. Oya si majoro ni majoro mumbabarire. Murantunga. No, je ni intererano ndagomba gutanga. Ni nko gusemerera mu majambo make. Je nakurikiranye gatonyi numvise yuko hari ama hypothèse menshi abantu bagiye barashira no hino. Mugaje ngomba kunganira kwica umuntu hajeje kuvuga. Ikibazo kiri wacu vy'ukuri nuko hari incompetence wanashaka dufate yuko hari abantu bikinga mukiza bagaturitsa ibigwanisho kugira ngo bibi bindi ibintu bigende biracangatirana. Mugi ikibazo dufisi wacu ni incompetence. Je narabaye mu gisirikare c'u Burundi nagikoreye imyaka 4. Umwaka naragiye mu gihugu ndavugana n'abasirikare bamwe twagiye turakorana kera. Ibintu turiko turavugira ngaha yuko hariho gukumirana nukuri kandi ni byiza yuko vy'ukuri nyimba abantu baturongoye barongoye igihugu bagikunda vy'ukuri bagomba kugikingira basi bakirimwo nabo zavuye hanze. Twihoze M23, twihoze u Rwanda, Uburundi burashaka gutegwa vy'ukuri, burashaka gutegwa n'Abashabab, burashaka gutegwa n'umwasi vy'ukuri. Uburundi butegezwa gukingirwa. Ikibazo cyari nuko la transmission des connaissances guhanahana ubumenyi buva ku wundi buja ku wundi mu gisoda cy'u Burundi byarahagaze. Ni témoignage mfise ku basoda batari bake. Wavuye mu ishamba ntiyemera kwigishwa. Ugiye kumwigisha ngo we ntiwonyigisha ngo je navuye mu gisoda ngo ndazi ibintu. Ni vy'ukuri hariho abo baba bashobora guca bikiga mukiza bagaturitsa ibigwanisho bakibibindi. Mu givyo byose bishoboka kubera uri karabikora ntabizi. Uri karabikora reconnaissance yategezwa kugira ngo ashike aho ategerezwa gukora ivyo yategezwa gukora. Hariho ibintu byinshi ataronse uburyo umuhora wo kubironkamwo kubera uwarabizi kubikora yatezwa kubitransmetako. Ikibazo raho kiri wanashaka tureke ibigwanisho bihiye muri base no mutima w'igihugu mugaro nibindi bishobora kuba bibi cyane. Ikibazo dufise nuko vy'ukuri abantu batariko barabona yuko ico gihugu bavuga ngo bariko baragikingira vy'ukuri bariko baragitega umutego ukomeye. Ingorane ziri mu gihugu nuko rere mara transmission de connaissance kwemera yuko ari ibintu utazi gukora. Uri muganga, uri mwigisha, uri professeur université utezwa kuvyigishwa nundi yamaze kubikora kugira ngo twese tube kuri niveau nziza ituma igihugu gifunctiona. Ico kintu mu kwezi namaze mu gihugu biboneka mu bice byose ico nungwamo nakamuntera peut-être kazoshikira abo gatezwa gushikira muga byose tubivuga kubera urukundo dukunda kijya gihugu. Ikibazo nuko uno musaci hahiye ibigwanisho
wanashaka ibyo birazimvye, Uburundi burakenye, ni ikintu gikomeye muga memero pire pourrait arriver. Sawa, murakoze. murakoze namwe Polycarpe. Tugaruke ku batumire. Pacifique, umwanya byacitse mutaraheza kwishura umunywanyi yari yababajije witwa Nyankamugayo, hari akabazo ka kabiri mutari bwamwishure ubuntu ntimwari bwashike ku kabazo kiwe, muraca mwishura Bonfils mwishure uyu Nibaruta n'uyu Polycarpe, hanyuma Mutamambonimpa araheza nawe abunganiye ku tubazo yagiye arabazwa na Bonfils, ngira niwe yoba yamubajije wenyene. Ego.